araza kunda barambira ngo nari ingami numva ijwi rivuga ngo genda urondere umukozi wa Apotre Kevin agusengere utunganye ubuzima bw'iwawe ivyawe bibone gutora inzira. Ntituzi nta hantu na hamwe ariko ijwi ryamusanze mu nzozi mu ndoto riramubwira genda urondere naga. Kiri gihe couple mwe dura no muri restaurant kuri Beril araza ati Imana shima ko ndakubonye ati nari indyamye dufise umwana guhaye ati ijwi riraza mu ijoro rirambwira ngo nta wundi azosengera umwana wawe ni Apotre Gen Murabe asengera umwana wawe. Duranga turi ama programme musi ama programme tuzana n'umugabo wiwe ndabakeza umwami Yesu barabakunzi abana yo kwa Muyomba. Uracyandikira abanyevuze kuvuga ngo twatoranijwe muri Kristo kera imbere yuko amatanguro y'ijuru n'isi abaho. Haleluya. Yesaya aragarutse arabivuze ati nahamagawe naravuka. Imana ibwiza irazibwira Yeremiya utarabusoro mu nda mama wawe nari narakumenye nari naragusizeho kuzo muvugishwa ama ntiyasizweho inyuma yo kuza inyuma yo kuvuka yasizweho imbere y'ukavuka. Burya buri muntu wese mbabwira umuntu yakoze ino microphone yarabonye ko ari kibazo gihari cugene abantu bashobora gukomunika ari benshi gutamajwe yoshikira abantu hama akora ino microphone. Umuntu yakoze yo bafu nico kibazo nyene yashaka kugikure pondako na wewe nagomba kubwire mu buryo bw'imwemu Imana ikubona nk'igikoresho. Ivyakozwe nka 9:15 birivuga ngo uyo muntu ni kintu nitoranirije. Biriya kiravuga Sawuli ni kintu nitoranirije. Nyumvise neza ko mandangiza tivayo imbabwe nta kanguro rishoboka tukiri mu mpome zine z'amashengero yacu. Never. Abo bavayo Yesu ntiyatumye ngo tubarindire baze. Yesu yavuze ngo ni mugene masangi yo bari tubasange mu mirima yabo tubasange ku buzi bwabo tubasange mu mirimo ya misi yose. Abo bavayo ikanguro rivyagwa n'abantu bemeye gukita bakava mu mazoro de confort yabo bakagenda. Abo bavayo va muri izi mpome abazokuza runo rushengero nawe muzomwagiye gukura hanze mwaso mugumye nga muzoguma muri nkewa kandi mu by'ijambo ry'Imana hitubuza mu ivyikanguro nukuba inkehwa bivuga ngo no diminuwe pa ntimuba inkehwa wira. Abo bavayo bigisha hose bigisha hehe hose mu bubare mu mabohero mu mabarabara bigisha hehe hose. Uyu munsi ukeneye kwigisha ku mapodium basi abaza barondera ngo bavuge ubutumwa ngo je Imana arampamagaye ngo ndashaka ngo uzompe ngo akanya ngo unanje mpumeke. Uyo no umutura murawuzi uwo ni giharage kidahiye uwazobatera constipation azobatera diarrhée spirituelle. Uyo muntu azobagwaza mu nda azobateza gafanya mbiyo umusipa. Yakobo bari bamuhesha mugira ko Yosefu ibikoko vyamuriye bafata impuzu yari yaramusoneshereje babicobeka mu maraso y'igitungwa bishe bayishira sati igikoko dusanze cyamuriye kumbe ntivyari byo bamugurishije. Igihe baje gusoma muri Egiputa arabamenya bo ntibamumenya mu nyuma arakora ivyo yakoze ndabigaruka ko mu nyuma aratinda arabibwira mugasha avuga ati nkeneye ko mugenda mukanzanira papa Yakobo. Bagiye Yosefu yarabizi neza ko biragoye ko yoshobora kwemera ko yobakiriho mugabe rivuga ngo ni mugende ndazi ko nuba kigandaye kuko yibaza ko navuye mugabo ni mujane izi ndogoba ni mujane ibikombe vy'ibwami niyanka kwizera kubw'amajamuza wamubwiye itangura 25 azokwizera kubyo azababonye. Haleluya. Tubiza kuvyarira mutakura umwana mutakura ikeneye. Yende ko ndavuga uyu mwana muvyumve neza ni wa mwana azatanga muhoro mu miryango ni wa mwana azatanga ivyizigiro ko batagira ivyizigiro ni wa mwana aza abantu bose bakamona akavuga ngo iyi ni Imana kandi karyo. Umva amen meze neza. Rero uyu munsi ngiye kubasarisha kubera kurumva twamaze kuba muri bino bihe umuriro wamaze gufata nande singiye kugerageza ngo ejo narabigishije najya narabigishije uyu munsi mu masatagura ibintu
ntabyo nza gusigura birebire, nutabitahura uzobitahurira imbere. Ubu tugomba tugende tubandanye twenyegeza uyu muriro, tuve ngaha twaka umuriro. Numva amen meze neza. Hari bihe twahoze tubamo mu ishengero aho abana bashobora kuza bagaca barara ku ishengero batari babiteguye, abamama bakaza bakarara ku ishengero batari babiteguye. Sizo kwibagira umujene umwe yahejeje kaminuza, ahejeje gufatwa n'umuriro w'ikanguro, abatizwa muri Mpwemu Yera, avuga mu ndimi zitamenyekana, ashitse muhira ariyugarana, baramuhamagara ngo aze gufungura, aravuga ati nta mwanya mfise, bumva ari busy ariko aravuga mu ndimi zitamenyekana, aguma yumva umuriro ukuraka muri we. Papa we kubera katavye yaramenyereye ati Sefina umwana wanje baraheje kumuroga, bahengereye ahejeje amashure, none raba baramukubise ifeye, raba baramuroze, yewe jewe ndagowe. Munyuma barantelefona ati hari umupastori wiwe ngira yo dutabara. Mbajije barambwira ngo aracari munsi y'ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Mbwira umuvyeyi ati ntugire ikibazo, birashobora gufata umwanya ntazi, mugabo bizogera ahantu bihere. Numva amen meze neza. Rero nawe ndashaka ndaguteremwo ikintu ku buryo sinzi igihe bizomara, ariko nagomba ndakubwire ko inyuma y'uyu munsi ubuzima bw'umuntu muri kino kibanza ntibuzoguma uko bwari buri. Inyuma y'uyu munsi ivyo wahora wigunga ntibizoguma uko nyene. Inyuma y'uyu munsi uragiye gutwara urwo ruzi, uragiye gutwara uwo muriro, uragiye kudomeka ahandi hantu. Itiro ryawe uragiye kuba kondisione n'icyo Imana igomba hejuru ubuzima bw'iwawe. Ubuzima bwawe uragiye gukenyezwa, Imana ibutembeza aho igomba. Inyuma y'uyu munsi vya bintu vy'amaprotokole, vya bintu wari umenyereye vy'urutonde, ivyo biragiye gusigwa kw'iherezo. Mpwemu Yera ni wagiye kurongora urutonde kubijana n'ubuzima bw'iwawe. Numva amen y'abantu Imana muri kino kibanza. Ntibase gukizwa, babuze ababwira ngo bakizwe. Ntivyase ko bakira, habuze abari ikiguzi cyo kubasengera ngo bakire. Ntivyase ko babohoka, habuze abumvizwi bakagenda bakababohora. Nkanyana y'indogoba bagiye barabwira sebusa ngo nyeneyo yadutumye ngo tuyibohore. Numva amen meze neza. Haleluya. Muriteguye tugomba tube muri service ya Mpwemu Yera. Yes. Ivyo wari warahevye, ivyo wari waratakaje mu bikwane nk'ibi vy'ikanguro, Imana yasubika bigarukana. Iba ariko baracimira ngo gwa rukundo gwa urasubira ukagumva. Sindirimbo oya n'ubuzima. Urumva uviriza birivuga ngo ibyina hanze habyirikana n'ibyina hawe. Indani muri wewe havugana n'indani mu Mana. Numva amen message muri kino kibanza. Hari abantu bagiye kwazira habaye iki? Habaye kuko umviriza mu bihe vy'ikanguro umuntu ameze nk'umuntu ari karasha. Aho muri wo kwaduka nga nta numwe aza kuvugana n'uwundi, nta numwe aza kwishura message bariko baramwandikira, nta numwe aza kwiyumvira gukora ivyo akeneye gukora. Twese turondera gukiza amagara yacu. Ntubona ko ari ahantu ari hejuru. Umuriro wadutse ngaha, mama gogo arashobora gusimba hariya tugatangara tumusanze ari nyuma y'uruhome. Numva amen meze neza. Haleluya. Mu bihe vy'ikanguro kavuge kino mu bihe vy'ikanguro Imana iduha ubukuba muravyumva mu cyongereza is the sharpness, gukarihagu. Iyo umuntu afise incabiti ifushe bimusaba umwanya muniniya wo gushimika rikaratsi giti cyangwa akakora ikintu cyose, ariko incabiti karishe, incabiti senye iryo jambo ndaze kurigarukako bikeneye umwanya muniniya. Haleluya. Mwene data aravyuka amajambo nababwiga sogwe utucika umuboaneriga bisigura ngo umwana w'inkuba rimwe rirakwiye kugira ngo umuryango ukizwe. Inkuba nikeneye kurepeta. Inkuba ni ikintu cyitwa apotre mashuhage kivuye muri mu ijambo muri verbe yitwa mashuhe. Mashuhe ni kumashura mu Kirundi. Mwari muzi ngo nani mavokabire yandi ndiko nazana. Haleluya. Nibi nyene urumva nyene turarema amavokabulere, urumva nyene ntimuvyumva vuga ngo mashuration. Iyi nkuba igeze gukora ikora operation yitwa mashuration, kumashura, turisation, guturitsa. Ngiyo umuntu wandi wawe witegurire mashuration. Mumbwire uwo muntu wandi wawe. Haleluya. Witegurire turisation.
hari ikindi nkunda cyane ni ijambo ry'ikirundi nigishijwe na Bibiliya ryitwa gukombotoza. Mugabo tudariko ijambo ry'igifaransa ryitwa kombotozation. Gukombotoza, iyo uvuze gukombotoza ngo nkuko inka ikombotoza ubwatsi ku misozi, rivuga kurya inka igenda uva nta katsi na gatoya gasigara, irakombotoza, irakuraho, siriko muri kumuna vyumva nta na gato nta gasigarira. Urazi mu gihe cikanguro mbwira umuhero nde bati nta masigarira, nta masigarira y'abapagani, nta masigarira y'abanyabyaha, nta masigarira y'abanywa kanyanga. Nabonye mu bafise benshi hano kujya gatatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Gumana nanje gato aba bamazi bafume bamanza babihagarike, mukamutanga amazi menshi ni kanguro nyene. Uyo mubindi no ndaza kushobora mpamatoya. Haleluya, haleluya. Vuga ngo gukombotoza, nta masigarira asigara. Haleluya, haleluya. Hari ikintu igihugu cy'Ubuyapani kigeze gukora mu bihe vyacu bya development, bakoze teori yitwa ngo les 7-0 Olympe. Les 7-0 Olympe, ubusandwi Olympe sinzi ni hacha ba muri ya jambo olympique. Urumva ariko mali majambo bavuga ngo turakene ubwambe na mbere zero accident. Buryo bavuga ko impanuka ni cumule y'amayerreur, ni cumule y'ibintu tigeze kosora fixa, bigivuga ngo ya ntaco imodoka ikafise itara ngo ibi ntaco. Muri Afrika tukunda kuvuga ngo ibi ntaco, ariko mu bihe vy'ikanguro nta kanaco gashobora kugukuta ibintu vyinshi. Ubwato bwitwa Titanic nta kintu cyatumye bugira impanuka, batakaje agafunguruzo kari kugura umuryango warimo jumelle imwe barabiramo, baca basekujya musozi w'ibarafu kubera ko babuze agafunguruzo ko kugura ngo batore amazi ashobora kubabora kubashoboza kubona ivyo batariko barabona biri kure yabo. Haleluya, kombotozation. Les 7 nta kantu gacho ko gusigara. Haleluya. Uyu munsi muvenga niki cemezo muracafisa abatarakizo mu muryango yanyu, ubundi icyo sezerano ry'Imana. Isezerano ry'Imana uko wizera umwami Yesu urakira be nabo mu nzu yawe. Numva mbere meze neza. Nakijijwe ubwa mbere mu muryango ndicenye ni atavyaga kiza barumva. Uyu munsi kuva kuri mama gushika ku muhererezi twese turi mu nzu y'Imana dukorera Imana. Yoshua aravuga ngo jewe n'inzu yanje, as for me and my house we gonna serve the Lord. Tugiye gukorera Imana. Ikanguro rigiye ugira umutwaro barya mu bana barya umuryango w'abataramenya Kristo, kuko mbabwira ikintu kimwe dushaka kuvuga ngo urabakunda utari kurabagaburira isotuma basura gukira urubanza rw'umuro w'ibihe bidashira. Ubasengera kangahe, ubikora umutwaro kangahe, urafise umutwaro wa mutakura yanyu, urafise umutwaro w'ibara rya gatatu ryanyu, aho inyuma abantu bariko barapfa, imbere yanyu abantu bariko barapfa, n'igiki muri ko murakora nk'isengero. Haleluya. Nyarukize wa musomyi wanje mugabo serika sura gusoma nimwe yansomye vendredi, ariko nawe yari kwega nta microphone ndawundi ngirageza inde fasha Yesaya 66 unyumvirize uri mu mpemu. Sifise umwanya munini, yafise umwanya uko uza gusenga byinshi mwavyumvise mu ndirimbo, mwavyumvise mu bitandukanye mwabayemo. Haleluya. Tabrodashi ya deso Yesaya 66. Somera ku murongo, somera ku murongo tushikana ku murongo w'icenda, naho tushikana ku icumi. Okay, nyakubahwa represent shaka usome wicaye muga mu muhijwi, microphone we nikiravuga. Ariko murubahuka ya represent nyene. Umve urwanaga rwimvukana kumurwa. Oya, gumvikana kumunwa kumugwa. Gumvikana kumurwa. Ruturutse mu rusengero.
n'uhoraho asubiriza abansi biwe mu nkoko. n'uhoraho asubiriza abansi biwe mu nkoko. numva urwanaga ruturutse hehe? mu rusengero. urugwanaga turagiye kukumvikanisha muri kino kibanza, aho umviriza Imana igiye gushyira mu mitima yacu. munyumvirize neza, inzara, ishaka. Dawidi avuze ngo ishaka ry'inzu ya data rirandya. kugira Imana isubirize abansi bayo mu nkoko, hari urwanaga ruteza kumvikana rukomoze hehe? mu rusengero rw'Imana. urugwanaga rutegwa n'umutwaro, rutegwa n'amarira, rutegwa n'intimba, kabonge, apana kubera ibibazo dufise, muga kubera ibibazo turiko turabona tuto yacu. uvuriza mu bihe vy'ikanguro ntitwitwareka ivyacu, mu bihe vy'ikanguro twitwareka ivy'abantu, mu bihe vy'ikanguro dushyira hasi ivyerekana amarira yacu, tugashyira imbere ivyerekana n'amarira y'abacu. numva amen imeze neza. mu bihe vy'ikanguro wibagira ivyawe ugatangura kwitwarika ivy'abandi. Imana ntiyobeye ko nawe ugirirwa neza, mugabo umvirize, imbere yuko Imana igira icyo ikoze hejuru y'ubuzima bwawe, ubanza kugira icyo ukoze kuba yagutumyeko. Kese muzosanga abantu b'Imana, kese Imana yababaza, kese Imana guharura 11 Mose yavuze ngo kubera iki Imana ungirira nabi. iyi ni imvugo y'abantu bakuze, turashobora kutayivuga ahari abantu, mugabo uw'Imana ikunze cyane yamubabaza cyane, iramufyonda cyane. Nimuha amahirwe yuko munyumvirize neza ivyiwe bitahurika, ivyiwe byumvikana vyoroshe. uw'Imana ikeneye gukoresha imujyana hano ikamufyonderayo, akaza acumbagira nka Yakobo. Raba Yakobo ntiyafite demarche nk'iz'abandi. Yakobo imbere yuko Imana imuha isezerano yamaze gukotora umutsi wo kw'izosi. Birivuga ngo kuva ico gihe n'uyu munsi Abisirayeli ntibarya inyama yo kwitako ry'igitungwa icyo ari cyo cyose. kubera iki? kubera umunsi wa Yakobo. numva amen imeze neza. Haleluya. Parava muri hakagira usura kungora, kuko fisi inkovu za Kristo ku mubiri wanje. nta numwe ashobora gukora Imana muri bino vy'ikanguro atagira inkovu z'umuhamagaro ku buzima bwiwiwe. nizera ko rwose muri afise inkovu z'umuhamagaro, nizera ko abakozi Imana mufise inkovu z'umuhamagaro. igituma tubanza uburiza n'incuro nyinshi twama dushaka kubivamwo, mugabo ntibikunda ko tubivamo, kuko yaradushoboye, yaraturushije inkomezi, yaratujaniranije. ntibikunda ko tugira icyo tuvuze, ntibikunda ko dufata ingingo. niba wafata ingingo muri twebwe ntituciganza, niba wategeka muri twebwe ntitugifise icyo tuvuga, niba wafise ijambo rya nyuma kuri twebwe. numva amen imeze neza. numva urwanaga ruva mu rusengero. hari urwanaga rubwiza kuva mu rusengero. iyo ndiko navuga urwanaga yo kuramukwa, vuga ngo amasengesho yo kuramukwa, vuga ngo amasengesho yo kuramukwa. Paulo yandika isengero ry'abigatsi akababwira ngo bana bato abo nongera kuramukwa, kugeza aho ishusho ya Kristo izosubira kuba forme muri mwebwe, izosubira kuremerwa muri mwebwe. amasengesho yo kuramukwa ndagira nebajyabise vy'umuvyeyi yageze kuvyara. niya masengesho usenga utari kuravuga ngo Mana yavize wanyemerera, Mana ya masezerano yanje. iyo umuntu ariko asenga amasengesho yo kuramukwa, arataka agatakishwa n'iki n'umubabaro ategwa n'abariko barapfira mu vyaha, abo Satani ariko aratwiba, abo Satani ariko arica rubi n'igisuma nta kintu kikizana atari kwiba, kwica no gucikiza. ariko urwana agagubikana mu bana b'Imana bazi neza ko Kristo yarashe kugira ngo intama ziwe zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. numva amen imeze neza. numva urwanaga iminyago ikomeye ijuru ryaduhaye, aho tuzaturangura ibikorwa by'Imana ku musaga, vyavuye yabaye resulta y'urwanaga rwavuye ku gicaniro. kwisonje tutari kurasengera kwishugwa kw'ivyi wawe, mugabo uri kurasengera agakiza kakati, agakiza ka zone, agakiza ka komine, agakiza kurunganwe. amen imeze neza. umunsi basizovyibagira umuhungu yitwa Kawuli aratugena ko nasohora umwana, arazi yambaye kamambiri, azambaye mambata, ijisho ritukura, araza abantu bari kwadufasha muri protocol bagomba kumuhagarika, ariko numva kubwira ati nimumureke. ataraza gwa ku birenge vy'iwanje ararira, arambwira ati mukozi Imana ndarushe, tabara ubuzima bw'iwanje. mushike bamusambanije ariko araraba kubera urumogi banyoye n'imisi bari bamaze bariko baranywa inzoga bagikirori. mushike bamusambanya ariko arabiraba. mama we wagwara mu mutwe, se baramufunga.
yumva nta bundi buzima nta yindi vuga so utafise atari kwirofura muri ivyo biyabiramutwe. Yari amaze gatatu ataryama aguma ariko yidrogesha inzoga. Nta butumwa twamubwiye ariko yarashwe amaze kumva amakuru araza ati nabara ruhura ubuzima bw'iwanje ndamusenge n'amusozi menshi avanze mu bicurane cyangwa sinzi ndamubwira nigenda nibaza ngo nihefe inzoga ejo uzogaruke tuganire. Aragenda araryama buke aragaruka anzanira ikaye yanditsemo ibihe byose byababaje ubuzima bw'iwiwe. Isengero rikuzwa n'iminyago munyaga. Umuzi wa dufise abantu hari ikintu bita aquarium nakanu karimo amafi mugabo